matunda ya juhudi. Reka twongere tubaye ikaze mwe bakunzi ba DFTV muri ko muradukurikirana kuri no rubuga no mwanya Facebook musanze mutuzi ku izina rya DFTV Burundi, Instagram musanze mutuzi ku izina ya DFTV DSS57. Right now muri ko muraturaba kuri DFTV DSS57 ku rubuga rwacu rwa YouTube. Twagereza kubabwira ko tugiye kubabwira amakuru yagiye aranga ino weekend mu ntara ya Gitega, aho bagerageje guhitamwo umukobwa mwiza, umukobwa wa karanga yagerageje kuba umukobwa w'umwaka mu ntara ya Gitega, Miss Ngoma. Muri no mwanya rero utuma amasanamu n'amajwi mu tubona neza ni Oli King ni wari karagerageza mu ntumbero ko mutubona tumeze right. Ure mwanya twageze kubabwira ati tugiye kubabwira amakuru yagiye araranga ino Miss, twageze kubabwira ino Miss itariki 19 niho yagiye kuba finale. Bara abakobwa 11 mugo baza gutoramo umukobwa umwe. Uwo mukobwa umwe niwe mukobwa tugiye kubabwira ko mugo dusubiye inyuma gato tugeza kubabwira ati Miss batanguye ari abakobwa bashika 200 baraza baba abakobwa 30. Muri abo bakobwa 30 baraza bakuramo abakobwa 11. Muri abo bakobwa 11 niho baraye batoye umwigeme umwe musaye muzi kwizina rya Anna. Niwe mwigeme yagerageje gutorwa muri Miss Ngoma, afise imigambi myiza. Tugeza kubabwira ivyo byinshi bari bamwemereye, baragerageje kubimuha, baramuhaye Umuduga. Tugeza kubabwira rero no mwanya tugiye kumuhamagara Anna agerageze kutubwira icatumye abo wa mbere confidence yari yifitiye kuva aja muri Miss kugeza no mwanya. Mugo rero no mwanya tugeza kubabwira ati show igiye kuba ya Alikiba agiye gushika mu gisagara ca Bujumbura itariki 22. Inyuma y'itariki 22 azogira press conference aho abanditsi n'abamenyesha makuru bazoza bagerageze kumubaza. Inyuma ya iyo prince azocaja ku ma radio, ku ma TV online nka DFTV, muzogereza kumubona. Burategura rero amafaranga yawe ku munsi wa gatanu zoba turi muri arena, ku munsi wa gatandatu tuzohurira kuri EFI. Right, reka rero duhamagare Miss Ngoma Anna agerageze kutubwira byinshi byerekeye ibyatumye aba uwa mbere n'ingene yiyakiriye mu muryango wamwakiriye gute, abafana biwe byo bimeze gute. Reka tuze tumushira ku murongo wa DFTV. Karibu cyane. Allo Anna, umeze neza? Ndaho. Muri no mwanya uri live muri studio za DFTV. Okay. Umeze neza rero? Umeze neza. Kubatakuzi amazina yawe yose Anna bakwitwa gute? Nitwa Niyera Anna. Ego. Anna waraye utahukanye ihiganwa, mwari ko murahiganwa n'abigeme benshi bo mu ntara ya Gitega, waraye ubaye wa mbere. Wogerageza kutubwira mu ncamake ubuzima bwa Anna? Anna umunyeshuri yiga kuri kaminuza. Ego. Islamic International Institute. Okay, mbereye uvuga. Anna navukiye Gitega. Ego. Magarama hama kubera impamvu zitandukanye turimuka abavyeyi mu Kiringozi mfite imyaka 5. Ego. Lahaba niho nahereje primaire. Hama muri secondaire candiga mu Bukeye. Secrétaire hama secrétaire na ncanda yigingo. Eko hama university ndikanda yigi Bujumbura. Yes. Anna imyaka 22, ibiro 55. Wari wifitiye confidence ko ushobora kuba umukobwa wa mbere mu ntara ya Gitega? Ego cyane. Inyuma y'amajambo menshi yagiye aravugwa ko we wari umwe mu bigeme bagerageje kuboneka, aho mu madefile mwagerageje kugira ko ata munsi n'umwe wigeze uboneka wambaye ipantaro, hose waba wambaye amajipo. Ni giki cyatumye ivyo bintu bikora? Mu bisanzwe iri higanwa ni ry'umunyakaranga ryitiriwe umunyakaranga. Umwigeme w'umunyakaranga rero kera nta pantaro yari ahari, bambara amajipo canke ingutiya, ipantaro ntibazambara. Rero nico gituma nafashe kwambara amajipo, kandi no mu buzima busanzwe sinkunda kwambara amapantaro.
yego. Byiza cyane. Ugerageze kuducira ku mayange umugambi wawe wari wagerageje gushikiriza. Okay, umugambi wanje witwa FETRADE. Mu majambo yose isigura femme traditionnelle développée. Yego. Naravye ingorane canke ama-violence abigeme n'abakenyezi bahura nazo. Donc nibo baba bari vulnérable cane n'ama-violence atandukanye. Ama-violence sexuelle, économique, psychologique et physique. Rero ivyo bigatuma umwigeme canke umupfasoni adashika ku iterambere igihugu, kandi tuzi neza ko aribo terambere canke aribo nkingi y'iterambere. Hama nico catumye nza umugambi wanje witwa FETRADE, nawuteguye ko ivyo yari nka centre canke ikigo aho umwigeme canke umukenyezi azoba ashigikiwe kandi yisanzuye. Hama muri iyo centre rero haducabamwo ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo ama-formation canke inyigisho. Yes. Inyigisho zo kubakundisha igihugu n'akaranga k'igihugu, hamwe n'inyigisho zo kubajijura, kubera mu kirundi bavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera. Yes. Rero bamenya agaciro bafise, bakamenya ko ariwe nkingi y'iterambere ry'igihugu, byotuma igihugu canke intara yacu ya Gitega itera imbere. Hama tukaca dukurikizako inyigisho za entrepreneuria. Izo nyigisho za entrepreneuria zituma umukenyezi wese azoba ari muri ico kigo aba ashobora kwiremera ibikorwa yokora bimuteza imbere, bigateza imbere umuryango wiwe, bigateza imbere n'intara ya Gitega. Yes, Ana, hari abakobwa benshi mwariko murahiganwa, mugo muri finale ho hari abakobwa 11. Hari ico butegura muri abo bigeme bobo baracyo bashobora kugufasha muri uwo mugambi wawe ugiye gutangura gukora muri no mwaka? Okay, mu bisanzwe umuntu wese aba afise umugambi wiwe. Rero kubera turi hamwe kandi twamaranye igihe kinini, twarabaye abavukanyi, twarabaye inshuti, umuntu urashobora kumubwira agufashe kandi gufashanya byose tuzofashanya. Ariko ku by'umugambi Ingoma event nizofasha hanini mu gihe tuzoba dukeneye nabo ko bazofasha, nabo bazofasha nta kibazo. Yes. Kugeza kuri uno mwanya Ana, ugerageza kutubwira bumwe mu bushimwe washoboye kuronka irya tariki ya 19 muri irya joro rinini. Agashimwe ka mbere yari imodoka. Yego. Akandi gashimwe ni telefone. Ihagaze mu mafaranga ngana guteye amarundi. Navyo ntavyo bambariye. Nta kindi kintu ushobora kuba warahawe? Oya, nta kindi nahawe. Mugo hari abajambo twagerageje kumva ubwa mbere mu ntango yihiganwa ko nye n'icyubahiro buramatari wo mu ntara ya Gitega yari yemereye inka umukobwa wa mbere azoba wa mbere muri iyo ntara. Sinzi icyo byo bimeze gute? Ibyo mu bisanzwe no gushika ubu imodoka sindayifise mu minwe, iracari muri organisation ya Ngoma event. Nivyo ntacyo ndabifise ndabivuga ko kubera byemeye nuko azobishitse. Nyakubahwa guverinoma w'intara ya Gitega niyo kwiyemeza ikintu ngo areke kugishika. Nizera ko azobishitse, rero bizoza birakurikirana. Murabona yuko irihiganwa ribaye mu mpera z'umwaka, kandi ryararihishije aba organisateur natwe. Rero numvume ivyo bizokurikira peut-être mu mwaka uza ibi bintu by'imisi mikuru byavuyemo. Ego. Baguhaye umuduga. Mbe Ana wewe yo yarasanzwe ati gutwara umuduga cyangwa tuba wige bushasha? Okay, njo wiga. Ana, tugushimire tubandaye no kwifuriza ibihe byiza, umugambi wawe uzogerageze kuwushikako, ndetse ubandanye kwibuka n'abandi benshi bari nyuma yawe, umugambi wawe uzogerageze gushika kure. Murakoze cyane. Ijambo rimwe kuri DFTV. Ndabashimiye cyane gose. Kubera namwe murimo mu batwitayeho mu gihe twari muri mwiga. Ijambo ntoreka kuvuga niri. Ndashimiye cyane gose umwe wese yitanze kugira ngo afashe shike aho ngeze uno munsi.
mvuye mu higanwa nakije telefone yasanze harimo ama message menshi cyane gose sinzi ngo neza kwishura ryari ariko umuntu wese mu banyandikiye cyangwa n'utarose iyo maye kunyandikira ariko arumviriza iki kiganiro ukuri ndamushimiye byimva mutima bivuye ku mutima n'ukuri Imana yo mwijuri muhezagire cyane gose amakuje nyene babandanye bashigikira kuko ni ntango y'umugambi ibintu bihereye hafi ntibyahereye mu kumfasha kugira ngo nsinde ariko kubera n'umugambi uze bukeneye support zabo ana rero yagerageje gushizigiriza umugambi wiwe mwiza kandi muremure mwagerageje kumwumva ibintu byabaye byiza cyane umuduga ntarawuronka mu biganza byiwe mugabo vuba umuduga ugiye kumushikira n'ibindi byinshi yagerageje kwemererwa yari ntare Clovis rero kuri microphone behind camera ni Oli King niwe yatumye amasanamu abashikira neza tubashimire tubandanye kwifuriza ibihe byiza y'imutaragira subscribe bigira ubonyene tubandanye kubana nka famille nini ciao ciao dusubire mu bindi biganiro byacu DFTV Tunda Juhudi.